Ikingene cy'uno munsi rero umuntu waza kuba ari televiziyo mingo amajambo nayo ari aya Melanie canke se Melania. Nitwa Melania, ndumumama ndubatse, mfise abana batatu n'umugabo umwe. Ngenda babwire igishinga ntaye cy'ubuzima bwanje nabayemwo, ngenda babwire ubuzima naciyemo canke se ivyo nabayemwo kugezana n'uyu mwanya, bikimbereye igikomere kuri jewe canke se bikimbereye ikintu numva ubwanje na jewe ubwanje ntazokwigira nibabarira. Ni kuvuga yuko ubuzima bwanje bwose mbanye n'igikomere mu buzima bwanje ku buryo bw'uko na jewe ubwanje numva kwibabarira vyananiye. Rero nawe ushobora kuba uri kuraba mu buzima nk'ubwo nanje nabayemo canke se ufise ivyiyumviro nk'ivyo nanje nari mfise imbere yuko bimera nk'uko mbayeho ubu. Niyo mpamvu ndabahaye kino gishinga naye nanje kugira ngo bishire kuba vyo guhindura uko uriko uriyumvira ubu. Navuga yuko je nkimara kurongorwa canke nkimara kushaka, nkimara kugira mariage, nabayeho ubuzima bumeze nkaho narindi mbohe. Navuga yuko bivaye nuko nari mbayeho, natanguye kugira nk'ico no kwitwa nk'iyungabana ryo mu mutwe. Navuga yuko ico gihe je no twubakanye twarashoboye kumara ikiringo c'imyaka 2 atamwana dufise. Ico gihe rero vyarangize kingaruka nyinshi, bivanye nuko mu muryango nari mbayeho mwo ukuntu bafata n'ukuntu banyakira. Navuga ko amajambo yose bagenda baravuga ico gihe vyarashoboye kuba vyo mpungabanya mu mutwe. Mugabo ico nshaka kubabwira si ico, ahubwo nshaka kubabwira n'ikintu catumye kugeza n'uyu mwanya numva yuko mbaye imbohe y'agahinda. Kuvuga yuko je Melanie, nababwiye ko kimara kumara gushaka namaze imyaka 2 ano twubakanye ta mwana turaronka. Navuga ko ico gihe rero niho natanguye kubikora gwihishwa, nkaze ndagenda ku bapfumu ndavuga kuraguza kugira ngo ashobore kubaza impamvu ntavyara canke se impamvu ntaronka umwana nanje nk'abandi. Anuvuga yuko ico gihe nagenda umugabo wanje atavyazi. Ico gihe rero nkimara kugenda umugabo wanje atavyazi, niho umupfumu yambwira ati rero kubara yuko uza umugabo wa atavyazi, ndashaka kugira ngo uzozanane n'umugabo wawe, niho ivyo nshaka kukubwira canke se ivyo nshaka yuko wozokora vyozokunda. Ico gihe umugabo wanje nagenda bimwumvisha, nkimara kubimwumvisha ubwiwe ntiyemera ibintu vy'abapfumu. Mugabo bikimara kugenda nkuko twaragiye, nabimuhatirije kenshi turagenda turagira ku mupfumu, aratubwira ati rero kugira ngo muvyare bizosaba yuko muzobanja kugira umuntu mwishe kugira ngo namwe mushobore kuba mworonka uruvyaro. Ico gihe rero twumvise umenga biraguye cyane gukora, ngo kubera ko je nari nshaka umwana, anumva atakiwe na kimwe ntashobora gukora kugira ngo ndonke umwana. Umugabo wanje yaravyase aravuze ati ntabwo noshobora kwica umuntu kugira nshobore kuronka umwana, kubera yuko umugabo wanje wewe yarasenga cyane. Mugabo rero jewe nkavuga ati uko bigenda kose ndashaka umwana, kubera yuko uko mbayeho baramukazanje nabavyara nabaramwanje, uko bambwira nuko bampuza ku gatotezo kuko ntabavyariye mu muryango wabo, vyarangiye mu mutima cyane bigatuma numva kumenga icyereco cyose nokora mugabo nshobore kuronka umwana. Ico gihe rero no kuvuga yuko nkimara kufata iyo ngingo narasubiye ku mupfumu je nyene, ndamubwiye ati ndagusabe nukuri ico bisaba cyose no gikora kugira ngo ushobore kuronka ukuntu nanje noronka umwana. Umupfumu niho yaca mfata ampuburozi, arambwira ati ububurozi rero uzugende ubushire muco kunwa canke se mugira icyo cyose uzoha umuntu. Niba ushaka umwana w'umukobwa canke se w'umuhungu, uzogiha uvuga uzoha ibi bintu ndaguhaye niwo mwana uzovyara. No azogiha umukobwa uzovyara umukobwa, no azogiha umuhungu uzovyara umuhungu.
ico gihe narabitoye ndagenda muhira nkimera kugenda muhira ndategura ntuvuga yuko umutima wagambiriye gukora ikibi uba wamaze gukomantara nk'urutare wamaze gukomantara ukamera nk'ibuye ico gihe no naca mvuga ati rero uko bigenda kose mbwirizwa kubikora vyanka vyakunda nanje ndonka umwana ndategura ndavuga ati ndafise umuntu nzobiha ntuvuge ko niramaze gutegura n'umuntu nzoha ivyo birozi nanamupanze ndamutumira muhira aze kugira ngo dushobore gusangira ndamuzima nta makina mushiriramwo vya bintu kuri uwo munsi nyene namaze kubitegura ndibuka yuko haciye haza uwo nateguye kuza kubiha ataraza niho mutonya wanje mu bo tuvukana umuherezi wacu muhira niho yacaza kundaba nuvuga kimara kuza kundaba umutobe naye nasiguye canke umubisi naye nateguye nashiriyemo vya bintu wa muntu vya birozi natugiye ko nza kumuha anaciye nsanga umwana tuvukana amaze ahejeje kuwunwa nuvuga ko nari nsimbiye hanze mu gikoni kura bindi bintu ntunganye ngo aze gushika nze kumuzimana cine muzimana na wa mutobe birimo vya bintu ahubwo naciye nsanga ivyo naye nateguye vyaciye binyobwa na mutonya wanje nkimara kwinjira nkasanga mutunya wanje yabinyoye nuvuge yuko narasimbukiye hejuru cyane mena nk'ufashwe n'ibisazi cyangwa igihumure ubwenge buragenda anavuga yuko ntabwo gushobora kubwira umuntu namwe ibintu bibaye nuvuge ko ico gihe cyose rero baramfashe nisanga nkangutse ndi mu bitaro umutunya wanje rero nawe haheze igihe atangura kugwara aravuga ko sinari gushobora kuvuga ngo vyagenze gute mu nyuma nkimara gukira nkimara kuva mu bitaro nkimara guhembuka niho nabwira abantu ati ndashaka kuva ngaha ngende muhira nubwo barambwira ati uko bimeze kose urahuye n'ihungabana ntabwo ushobora kuba wova ngaha anya urakeneye yuko abantu bakwitaho kurundi ruhande naho mwene wacu mutonya wanje umuherezi w'iwacu nawe nyene yaramaze kuremba nubwo yaramaze gusinzikara cyane yaramaze kugira uburyo bwuko ibirozi nene namuhaye byari vyishi vyaca bikugwaza hakiri kare nubwo yuko niho mu nyuma nkimara kubona ko bigenze uko naciye ndondera umuntu wanje nizeye sinamubwiye vyose ukuntu vyagenze mbwo naciye mbwira ati uragenda umbarize umuntu kanaka ndamurika kwa mupfumu agenda mumbaraza ati vya bintu iyo ubihaye umuntu atari we wobimukuramwo gute inyishu uwo mupfumu yishuye umuntu namutumye yamubwiye ati ukimara kubiha umuntu bijya ntibabirutsa nubwo yuko umuntu yabiriye nuwo nyene abwirizwa gupfa kubera yuko uwo nyene niwe acaza bobo yambwira yuko ariwe aca hindukira akaca uvyara nuvuga yuko ico gihemera kuvyumva numvise yuko mbabaye gose kugeza na nubu mbwira zivuga mu majambo makenya ndacafise agahinda mu nyuma no kugira yuko nkuko umupfumu yabimbwiye mu nyuma yaho mutunya wanje ntiyashoboye kubaho mugabo ubuzima bwiwe bwaje kugera kwiherezo novuga yuko yaje kwitaba Imana ariko nkuko umupfumu yari yabimbwiye naje guca nsaminda nanje nyene ariko nobwira yuko mu nyuma yaho nyuma yo gusaminda narimviriye ibintu vyinshi kubijanye niyo nda nimvira ibintu vyinshi kubijanye nuko gusama kwanje ariko muri ico gihe cyose nta kuntu nakumwe nari kubigenza umugabo wanje no yatangiye kunshinja amakosa ambwira ati uramenya ntube warakoze vya bintu kubera yuko n'umugabo wanje yari twari twajanye ku mupfumu aramutubwira yuko tudashobora kuronka umwana tudakoze ikibi nk'ico tutagize uwundi muntu twakubuzima ntushobora kuronka uwundi mwana nubwo yuko nyuma yaho ico ndiko ndicuza ubu kubera yuko umwana wanje w'imfura wa fise ubu novuga yuko yavuye mu maraso ya mutonya wanje namenye ubu fise ikibazo cyangwa se mbayeho fise agahinda ayundi yavye umwana wanje buri munsi nama ndamubona mu mutonya wanje ndamubona mu muherezi w'iwacu ubu rero fise agahinda buri munsi arimo narimwe mporana agahinda meze nk'uwataye ubwenge abantu benshi basigaye babona yuko umenga ndumusazi amugabo ubwanje fise ibanga n'agahinda k'ivyo nakoze ubwanje ngendana navyo kuburyo bwuko
bingora cyane kuba nogira undi muntu ndabibwiye mugabo numva yuko basi kino gishinga ntahe nagishikirije abantu kugira ngo nufise ivyo yumva yuko yokora ikibi kugira ngo agere ku kindi yumve yuko bidashobora gukunda umufumere yambwiye yuko kugira ngo nk'umwana buri munsi nzokwama hariho umuntu nakubuzima kugira ngo nk'umwana mugabe nyuma yaho umve yuko n'ubufise abana batatu kandi nta kindi kibi nk'ico nongeye gukora nyuma yaho narongeye ndasama ekana n'ubunye nafise imbanyi yundi mwana agira kane mugabo wumve yuko mfise agahinda ndiko ndicuza cyane sinzi yuko niba nashobora kuzombabarira kubw'ikibi nakoze cyo kwaka ubuzima mwene wacu ndabwire ko ndabakunda cyane abantu bose mushoboye kugira ico mwigiye muri kino gishinga ntaye canje mwumve yuko basi buno ubuzima bwanje nabayemwo ndabashikirije kugira ngo bishobore kuba vyogira abantu benshi bihinduye mwabuno ubuzima cyese mwaruno rugendo benshi bagire ico bize n'ico batinye bumve yuko umwana atangwa n'Imana umwana ntatangwa nuko wamenya amaraso ya mugenzi wawe canke se wamenya amaraso y'undi muntu ninatubwiye yuko nza kuha ivyo birozi uwundi muntu mugo nanje gusanga ciye sanga ndabihaye mu muryango wanje wone natiguye yuko nza kubihasiwe nabihaye ahubwo naciye sanga ndabihaye mwene wacu ndabwire ko ndabashimiye cyane rero nubone ko umwanya uri kuri tujana bashoboye kwakira kino gishinga n'abagize ico bacigiye ko Imana ibahezagire.